ariko urazi kubona nk'umuntu agakora akabaho ariko agasiga ta muntu mubi we numwe ashobora kugira icamara ngo avemo umuntu ngene bibaza umutima w'umuntu ugasanga n'ivyo bahaye ubasigiye barabyononye bibaye poto ugasanga n'izina ryawe ribagiranye ukamenga ntiwigeze ubaho ukamenga ntiwigeze ukora kandi warakoze wari wasize ibintu bitayega urazi gene bakunzi ba CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru ndaguhimbaza kandi ndagutazira kuko uri mwiza uri Imana ibereye gushimwa uri Imana ibereye kuninahazwa kuko uri Imana idukunda uri Imana idutegurira ibyiza buri munsi kuko ari we mugambi wawe ufitiye abo waremye bose. O Mana we mbega utogushima yobande utokuninahaza yobakomoka hehe utugirira ubuntu tugushime kandi nawe aho uri ku ntebe yawe y'icubahiro mu ijuru wemere wakira amashimwe y'abana bawe kuko ndabizi neza ko nawe ari ukunda kwibera. Rero turagushimiye mwami Imana kwemeye kuyakira icubahiro cyose kibi cawe ni mu izina ryawe ryera senze nizeye kuvyumvise amen amen. Rero ndagufitiye inkuru nziza ku muntu wese yiteze uhoraho ndamufitiye inkuru nziza. Haleluya haleluya. Nagira nkubwire ngo uri umuhigwe urahiriwe wewe uhora witeze uhoraho iminsi yose umutima wawe uhora unezerewe ku munsi witeze ukugira neza kuhoraho. Reka dusome muri Yeremiya igice cya 30 dusome kuva ku murongo wa 18 dushikane ku murongo wa 22. Uku niko jewe uhoraho ndabivuze nti raba nzotuma abo mu mahema ya Yakobo bahindukira bave mu ngoyi zabo ngirira ikigongo inzu yabo kandi igisagara kizosubira kubakwa aho cahora n'ingoro isubire kumera nk'uko yahora. Muri ivyo hazoba gushima n'ijwi ry'abanezerewe kandi nzobagwiza ntibazoba bake nzobaha icubahiro ntibazoba abo hasi abana babo bazomera nk'uko bari ubwa mbere kandi ikoraniro ryabo rizokomezwa imbere yanje nanje nzohana ababahaririza bose umwami wabo azoba uwo muri bo bwite ubaganza akomoke hagati muri bo nanje nzomwiyegereza kandi azonshikira kuko ninde yo kubahuka kunshikura yo kubahuka kunshikira ni jewe uhoraho mbajije kandi muzoba abantu banje nanje nzoba Imana yawe. Haleluya haleluya. Ariko murumvira ijambo ariko murumvira isezerano murumva by'ukuri umuntu yiteze uhoraho umuntu yagize Imana yiwe akayigira iya mbere amasezerano afise. Haleluya. Esi chompa uyu munsi ukagira inyota n'inzara yo kugira Imana ya ukayigira iya mbere mu buzima bwawe. Haleluya. Ukamuyizigiye ukamuyiteze nguku niko jewe uhoraho ndabivuze nti raba nzotuma abo mu mahema ya Yakobo bahindukira bave mu ngoyi zabo ngirira ikigongwe inzu yabo. Urumva kandi igisagara kizosubira kubakwa aho cahora n'ingoro isubire kumera nk'uko yahora. Umvise ikibazo cyose woburimwo ingorane zose woburimwo ntugire ubwoba uwizera Imana iyasezerana aba iri ryari ko ribwirwa ubwoko bwa Isirayeli bari baratwawe ari nyagano ariko Imana iri kwirababwira ko izobagarukana. Haleluya. Nawe riri ko rirabwirwa wewe ubayizeye kuko nawe uru ruvyaro rushasha. Haleluya. Iri kwirakubwira nawe iri jambo rigira ryawe
ko nawe ibyo urimwo biteye ubwoba, ibyo bikubabaza, ibyo biguca intege, umenye ngo ibyo byose Imana izobihindura niwayizigira ukagumiza umutima wawe kuri yo. Haleluya. Imana izobihindura. Izo ngo izikuboshe ibyo byago bigukwikuje, ibyo ni bitoyi ku Mana. Haleluya. Ibyo ni bitoyi ije gukora. Umva twarabonye ko ni nk'akabuti fyonda gusa ibintu bikagenda neza. Haleluya. Ngo muri ibyo hazoba gushima n'ijwi ry'abanezerewe kandi nzobagwiza. Ntibazoba bake, nzobaha icubahiro, ntibazoba bo hasi. Wavyumvise? Ubaha Uhoraho ntashobora kuba hasi kandi ntashobora kuba inkewe. Imana ivuze ko ibagwiza kuko umva iyo muri abantu b'Imana mugwiza ubwenge umva erega burya abantu b'Imana je nasanze burya no guhona ko abantu kenshi birabavako birabavako, benshi barahona, benshi barakenyuka kubera inyifato mbi yabo. Ugasanga abantu bagendera mu bintu bibi, bari mu kaboregwe, bari mu busambanyi, bari mu madroge, bari mu nzoga, bari mu bintu bipfuye. Ivyo navyo ntibizotuma uramba, ntibishobora gutuma uramba. Ariko igihe urongorwa n'Imana ukagenda uko Imana ishaka, Imana iguhaza ivyiza, iguhaza kuramba, ariko niryo sezerano ubufise. Haleluya. Urumva baragwira rero, abantu barongorwa n'Imana baragwira kandi ntibabo hasi, bababo hejuru. Kuko ubutunzi niyo uguhaye umenya kubukoresha neza, iguha ubwenge bwo kujera neza, iguha ubwenge bwo gukora ibintu byose neza kubera urongorwa nayo. Haleluya. Haleluya. Ngo abana babo bazomera nk'uko bari ubwa mbere, kandi ikoraniro ryabo rizokomezwa imbere yanje, nanje nzohana ababahariza bose. Wumvise? Umuntu wese azohagarara imbere y'ubwoko bw'Imana, umuntu azohagarara imbere y'abatoranijwe, ntagwana nabo. Ubuhanze uri ushoje intambara hagati yawe n'Imana. Haleluya. Kuko uri ubwoko budasanzwe, kuko uri ihanga ridasanzwe. Haleluya. Ubushoje intambara rero ku mugorotsi w'Imana abayishoje hagati y'Imana nawe, kandi Imana nayo ntitsindwa. Haleluya. Haleluya. Ngo abana bazomera nk'uko bari bwa mbere. Urumva? Bazoba imitwe, bazoba b'imbere, ntibazoba b'inyuma. Haleluya. Ngo akumurongo wa 28 ngo umwami wabo azoba uwo muri bo bwite, ubaganza akomoke hagati muri bo, nanje nzomwiyegereza kandi azonshikira, kuko ninde yo kubaka kunshikira. Mwavyumvise? Iyo uri ubwoko bw'Imana, iyo wubaha Imana, n'uruvyaro rwawe rukubaha Imana, abo kuganza none bataba mu bawe nyene. Ariko urazi kubona nk'umuntu agakora akabaho, ariko agasiga ta muntu mubi we n'umwe ashobora kugira icamara ngo avemo umuntu ngene bibaza umutima w'umuntu. Ugasanga n'ivyo bahaye ubasigiye barabyononye, bibaye poto. Ugasanga n'izina ryawe ribagiranye, ukamenga ntiwigeze ubaho, ukamenga ntiwigeze ukora, kandi warakoze, wari wasize ibintu bitayega. Urazi ngene bibabaza. Ariko ubwoko ariko uwubaha Uhoraho ibyiwe bizoganzwa n'abiwe. Haleluya. Kuko bari munsi y'umugisha ukomeye w'Imana. Amen. Ngo umwami wabo azoba uwo muri bo bwite, ubaganza akomoke hagati muri bo, nanje nzomwiyegereza kandi azonshikira, kuko ninde yo kubaka kunshikira. Mwabyumvise? Ubaha Imana, shikira Imana, avugana n'Imana, agendana n'Imana, akorana n'Imana. Ese icomo uyu munsi ukagira inyota yo gukorana nayo, ukagira inyota yo gushira ibyawe mu Mana, ukagira inyota yo gushira abawe mu Mana. Haleluya. Kuko niho hari umugisha ucitse, niho hari ubwenge bwuzuye, niho hari umunezero, niho ibyiza biba mu Mana, nta handi biba abantu b'Imana. Haleluya. Haleluya. Rega harabishimira imikogote, bakishimira butunzi n'amafaranga. Ibyo n'ubusa. Imana itari muri byo ntacyo bimaze, kandi burya resite y'umuntu n'inyuma yiwe.
kugira ngo umenye neza ko wakoze wabaye umugabo nyamugabo n'inyuma yawe utakihari abusize inyuma. Mbega inyuma hasize iki? Ko tubonye ko ijambo ry'Imana ritubwiye ko abarongorwa n'Imana bazoganzwa, ubaganza azoba muri bo. Mbega wewe ubona ibyawe bizosigara biganje nde? Urafise ivyizigiro ko bizokomeza? Imana idufashe. Ngo kandi muzoba abantu banje nanjye nzoba Imana yanyu. Ishize isezerano abagendana na Imana irirahiye ko ngo muzoba abantu banje, nanjye nzobabera Imana. Haleluya, haleluya. Icyo nkwifuriza muntu w'Imana nukuri ubu umuntu w'Imana, hama Imana nayo ikubera umurongozi. Niyakubera umurongozi ntacyo uzokena, niyakubera umurongozi byawe bizohora bigenda neza imisi yose. Haleluya, haleluya. Kuko uvyicayemwo ntananigwa, uvyicayemwo nta na kimwe kimusoba, azi vyose. Haleluya. Kandi agufitiye umugambi mwiza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mwijuru, nukuri sindambirwa kugushimira no kugushimagiza no kugushira hejuru, kuko uri umuvyeyi mwiza, uri umwizigirwa, uri gitangaza. Nibyo ukora bidutangaza uko bukeye nuko bwije. N'ubu Mwami Imana suye gutangara ku bw'ijambo ryawe, yo risuye kuduhumuriza senya guhoraho. Ukwizeye wese uzomubera Imana, uzomubera umurinzi, uzomubera umutabazi, kutazokwigera umutana rimwe. Rero Mwami Imana ndasengera abazokumvira ijambo bose bagira umwete, Mwami wanje ukurongorwa nawe, kugira ngo ivyabo vyose bigende neza. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.